ifumbire y'akarorero yagomye ikintu cyo guturira hagati mu gihugu. Isi yaraze murabibona mwese, mu banyagihugu bijukiye kurima inyovu baza kuronderaho babiba uburo. Ijya nyovu yose barayirima, bigashinge byose ko nishinge nta biti biba bihari, bakabiturira ngo urumva nta wundi mugambi bakoresha no kubiturira. None ko sinzi ko mu bushakashatsi mugerageza gukora navuze ko tukwiragira hose nageze hari Ruyigi za Rutana barasendagura hama bakarekera aho vya binyabuzima, imiswa ikaza ikarya vya vyatsi, hanyuma ibyo bagomba guteragira bakabiteragira bikunze. None twoho muri izo ntara hatagira imiswa yahenze atanimena ikihari, abo banyagihugu bari n'inyoni tuzobabwira iki? Nicyo gituma rero nkuko abandi bagiye bavuga izi nyigisho twebwe twovuga ibyo dufashijwe na Mark yatuzanye hano, hariho ibyo tuzovuga muga namwe nka Fomi kuyatubura ifise abantu bakwiraga hagati mu gihugu. Murozoshireho abantu ba Fomi bagenda gufatikanya na twebwe abapasitori gutanga iyi message kugira ngo igende neza. Bijya muturiye ivyunyunyu vyari bijya byose byisigarira mu ndimo, murahejeje kubiturira byose, muravyishe murabiturira. Guturira rero nukonona kumwe kubi. Ubundi igiterwa kirya ivyo gifungura kibivoma mwivu, nivyo tukizanye kukigaburira tubicisha mwivu, hama igaca kibivoma imizi ikavoma mwivu. Iyo kiriko kirarya rero ivyo vyunyunyu biri mwivu bicahe, bica mu mizi bikaduga mu mutumba bikaja mu mababi gushika bizoshikira nimba ari kinyantete mu ntete, nimba ari camira mu kuzima amateke. Nukuvuga muri kirya cimbugwa, nimba ari giharage, nimba ari kigori, kiba kirimo ivyunyunyu vyaciye muri ya mizi bikaduga bigahemuka bishitse mu rutete rw'umuceri, mu rutete rw'ikigori, mu mwimbati, mu kiraya. Twebwe abantu natwe tugaca turya vya vyunyunyu cavoma mu isi, tugaca tubirya turiko turarya ifunguro. Nukuvuga kirose bike tuzorya bike, ngaha zoshikayo bikeya. Mugabo kirose vyinshi hariya mu kuzimu, intete zikagira ivyunyunyu vyinshi, hageze kubifungura muri manjema tuzobirya biciye ngaha birukira cyo tugira amagara meza. Kubera yuko ivyunyunyu igiterwa gikeneye kugira kibeho neza nivyo n'umubiri w'umuntu akeneye. Dukeneye bimwe twese. Isi rero tuyononye ikabura ivyo vyunyunyu, igiterwa kica kibaho nabi ko ntikibironka byose. Kibayeho nabi mumenye ko natwega abantu tuca tukwirikira twabaho nabi. Ubuzima rero bwa twega abantu kubaho neza buzana na hehe? Buzanana hariya mwivu muri yasi ndimwa. Isi ndimwa tuyifashe nabi, ntituyihe ivyo ikeneye, igiterwa kizofatwa nabi, ntikiduhe ivyo dukeneye vyose kubera cariye mw'isi shonje, kizokwama gishonje, natwe tuzoguma dushonje kubera twarayimisi nayo icitwima. Murumva ko ntari ukwegana, tukaguma tuvuga tuti ngo abantu baragwaye.
ubagwaye zakwaje bagwara kweli, ukagenda kwa muganga bakakwandikira calcium, muri farumasi kugura magnesium, muri farumasi bakwandikira zinc, muri farumasi kwandikira fer, muri farumasi kwandikira chlore. Izo kwa muganga birigo barazandika kubera yuko umubiri wabidakwiye, kubera twafunguye indya ivyo vyunyunyu bidakwiye, kubera zandya nazo twazimbuye ku biterwa vyafunguye mw'isi itabikwije nayo ndyo. Nitwimisi rero nitwega abantu tuzoba turiko turiyima, tugacungera isi yacu neza, tukayiha ivyunyunyu bikwiye neza, abantu hariho ingwara zizogabanuka muri iki gihugu. Tuzoca dufungura ibifungurwa bikwije ivyangombwa. Kwa muganga abo bandikira za zene za cuivre za calcium za magnesium bazogabanuka. Amafaranga leta yatakaza mu kugura iyo miti ku bwinshi azogabanuka, kuko leta izoba yashize muri ya fumbire hariya mu kuzimu. Mu ncamake izoba iriko iravura abarundi mu gufumbiza amafumbire akwije ivyangombwa. Ababona hafi rero ibi bintu nibatahura ivyo ari byo, ndababwira amafumbire ya Fomi n'umuti, umuti. Mugabo kubabona hafi nibatahura ukuntu ari umuti. N'umuti gute? Aho niho nshaka kuduka. Aha nshaka kunwanisha uburimyi, ugufumbira n'ubuvuzi. Ni ibintu bimatanye. Ndabereke ko ifumbire Fomi bishobora gutezurira gato abaganga amafaranga yaherera kugurira imiti akagabanuka, kubera yuko biciye mu rukiza rw'ifumbire Fomi. Ngoma ndabibereke akabaho kwibaza ngo manyange, wereka tubwira manyange. Genda ndaho turi mu ishuri, avuga ko turi mu ishuri. DAP. Biri vyunyunyu biri muri DAP. Nage umbwira ivyunyunyu biri muri DAP. Kadufashana. DAP harimwo icunyunyu cha azote nani na phosphore, nivyo bibiri bitarenga. Ndabo wanyena ukambana ntacho. Hanyuma ya ile harimo ivyunyunyu bitangwa iki? Yego, azote yonyene. Urakoze cyane, neza cyane. Azote kase harimo ivyunyunyu bitangwa iki? Uyundi potassium, iyo chlore ndacumva, mugabo mu gufumbira ahanini twibanda turondera potassium. Chlore nivyo ni cancer, ni binaire. Turi kumwe, reka kurere kuri potassium dukenera cyane. DAP uyifumbije isi uyihaye ivyunyunyu bibiri vyonyene, ushizemo akayire ubuzanye icunyunyu gisa n'iki, ushije kasere ubuzanye iki cunyunyu. Bisanzwe ubushizemo azote, phosphore na potassium. No kuvuga twamaze imyaka n'imyaka isi tuyiha ivyunyunyu bitarenga bitatu gusa. Aho duca twibaza, none kugira giterwa kibeho kimererwe neza kiba gikeneye ivyunyunyu ibihe? Aho niho nshaka kugira ca tubonera ati
twagumye tuyizimba ku byunyu n'ibi. Igiterwa kugira kibeho neza gikeneye icyambere ya azote, ya phosphore, ya potassium. Ibi bisanzwe bakunda kuvuga ko nivyo vyunyunyu bikuru. Mugabe impande y'ivyo vyunyunyu bikuru hariho ibindi bito gikeneye kugira kibeho neza. Kirakenera soufre, ubwa gatanu kirakenera calcium, ubwa gatandatu kirashobora gukenera magnesium, ubw'indwi kirakenera cuivre, ubw'umunani kirakenera zinc, ubw'icenda kirakenera bore, ubw'icumi kirakenera molybdene, ubw'icumi na rimwe kirakenera fer, ubw'icumi na kabiri kirakenera manganese, ubw'icumi na gatatu na chlore. Okay. Ibi vyose ni igiterwa, ni ivyunyunyu igiterwa gikenera kugira ngo kibeho neza. Igiterwa gihaye ivyo ebana tayari haba hasigaye kubiha gusa ku rugero rutekanijwe n'ubushakashatsi. Mugabo twimariye imyaka na mirere none mwashaka bigende guteka abana baba. Ni ngombwa ko hategerezwa kwigwa mbega hokorwa iki kugira ngo twegereze n'imiburiburi igice basi c'ivyo igiterwa gikeneye kugira kibeho neza. Mu kuvyima rero hariya mu ntango uko Imana yaremye isi, Imana yaremye isi mu kuzimu ibi vyose birimo. Igihe Imana yadushikiriza isi nziza ibi vyose vyarimo, twebwe duca twishinga turima iduha umwimbu mwiza, dusubira mu mwiza, umwimbu ugenda uragabanuka kubera tutagiye turi gukunda ibi bintu dusubira kugenda tubisubiza. Aho vyagiye gupfira ni hehe? Tukimbura igiterwa vyose cariye biri muri ya mababi, muri vya bisigarira vy'ivyimburwa, tugaca tubiturira aho kubisubiza mu ivu kugira ibi cariye haza kugenda gusa ivyashitse mu ntete, ivyasigaye mu mababi biga vyumye dusubire tubizike tubigarukane mw'isi kugira tugire ico bitana restitution, kugarukana dusubire kubihamba. Twaca tubiturira, niyumvira ubituriye nk'imyaka 50 bw'umuturira bigaca vyigurukira. Isi uzoguma bivoma ibiterwa bivoma, amaherezo bizoyinunuza bitinde bihere. Niyo ngorane twinjiye rero. Ubundi muri ya mase y'ikirundi inka zabirishije, zari ivyatsi byafunguye bya vyunyunyu biri mw'isi. Muri ibyo vyatsi byafunguye ibi vyunyunyu biba birimo. Inka kugira ibeho nayo nyine harya ivyo ikeneye kugira ibeho nivyo natwege dukeneye. Ibi natwe nivyo dukeneye mu biri kugira tubeho. Zigenge twirirwa turarya tuba twongeramwo ibi. Byese cyongeramwo ibindi cyane n'ibi amavitamine cyane cyane tuyakura cyane mu byamwa n'imboga. Mugabo ubundi baturondera ibi. Tuba turibagize imiceri, ibiharage, ibijumbu, ibiraya, iki tuba turondera mw'ibi. Ibi nivyo bidutunze, nivyo twirirwa turarya kuko nivyo dukeneye, nivyo n'igiterwa dukeneye. Ibiterwa rero twagumye twiterera
bikaguma birya bimwe biri original Imana yaturemera mu isi mugabo tutabigarukana mu isi. Arya amase y'inka rero amase y'ikirundi aba yavuye muri birya vyatsi inka yariye cyangwa nico kinazanya barega tuba twahambye birya vyatsi byasigaye mu ndimo cyangwa ivyo twaharuye. Inka yariye ibi iduhaye amase, niwe pima mwarya amase y'inka ibi ubisangamo, ibi ubisangamo, ibi vyose mwarya amase y'inka vyose tana kimwe kibuzemo. Nico gituma baguma baduhimiriza mu gufumbira mu ndimo shiramo amase. Harya gushiramo amase ubu uri kurazana ibi ntuce wibagira rero cyangwa nkababwira kiri mu mase kindi ifungurira bya binyabuzima buriya amase kindi aba arimo ya karubone. Ibinyabuzima ushizemo ayo mase bica biryoherwa bikamererwa neza bikarondoka bigaca bisubira guhingura ya sindimo bigaca biguma bigenda neza. Turi kumwe? None tugomba tujye ku ifumbire Fomi yoba iri kiragerageza gutora inyishu y'icyo kibazo naho tugomba tugura. Imbura iri mwiki mumbarire mu rwenya ivyo nyundo biri muri imbura y'abagabo n'abapfasi. Urimbura harimo azote, phosphore, potassium, calcium. Ibi nivyo vyanditse ku mufuko, sivyo biri? Ivyo vyanditse ku mufuko ni bingahe? Wona ivyo nyundo bingahe? Bitanu. Muri zaze ndetse kizungu iya mbere yari ifite ivyo nyundo bingahe? Bibiri. Mugabo ni diapero n'ifisi ivyo nyundo bibiri. Mugabo hahandikwa tumaze gushira ku mufuko ivyo nyundo bitanu. Yamaze kuyisiga ivyunyunyu bibiri bitatu yahise ni bibiri yamaze kuyisiga ikindi niki ico naco kiri muri vya bindi bikeneye calcium magnesium. Urumva yamaze kwerekana karusho isumbije ya diapifise bibiri. Mu manalize twabandanje dukoresha haba mu gihugu haba no mu makungu Buraya ngoma ndabereka ibindi byonyine bace batwereka ko birimo harimo muri yimbura harimo sulfur harimo cuivre harimo zinc harimo bore harimo molybdène ngeze kuri 1 2 3 4 5 voilà izi nizo tugeze izi ibi vyatanzwe na Université Catholique de Louvain mu Bubiligi yo dukorana cyane gose. Université Catholique de Louvain ni mu gihugu cy'Ububiligi. Nukuvuga vya vyunyunyu bindi hongeyeko kimwe bibiri bitatu bine bitanu bibaye bingana bibaye 10 kuri 10 na bitatu n'ibindi rero aha dusigaje muri analize zizokurikiraho bukera tuzosaba badushiriremo fer iyo tutarashiramo badushiriremo na manganese na chlore. Ibi muri analize buca turumika i Buraya izi tuzosaba n'abasibaze dupimira kubera i Burundi ntavyo bapima nta laboratoire iriho ibipimo kubera nyine hari ikitugora. Buca mwumva yuko kandi ibi bizana nahe muri ya mase y'ikirundi twongeramo twebwe niho bizanana muri ya mase y'ikirundi twongeramo. Niba sishidikanya yuko kubera ibi biba biri mu isi ndimwa tuzosanga birimo
ni ukuvuga rero amase ibiri muri imbura nivyo biri muri totaza nivyo biri muri bagara hose ibi vyose ndababwiye biri nk'uko nyene. ni ukuvuga isi twebwe amase yacu aguma agerageza kugarukana bimwe vyagenda inka ziriye vya vyatsi zigata amase ntiduca tubita ngo tuca dufasha kubera wa murimyi umugoro nuba yagowe karongo dusa tukirundi dukeyi twe tuba twamaze kubitangira imbere tukamushiriramo ibi ahanini yabizanana mu mase y'ikirundi ibi navyo bikagashwagara ukosora umururazi wese tuba ari dukeyi mugabo kuba ari gufasha ico tuma tuguma duhimiriza duti ongereza ishwagara mu kugabanya umururazi wese. Iyi twe tuba twashizemo haniniya uvyize neza ni nk'ingaburo ya ca giterwa kugiterwa naco kirakeneye ivyo vyunyunyu. Nukugira rero tubereke yuko ifumbire Fomi ni nk'umuti kuko ibi bibaye birimwo igiterwa kizobirya mu mizi biduge mu ntimbatimba biruhukire mu rutete ubwo rutete tugwihereze tuzosanga ibi vyunyunyu vyose turiko turabifungura gutyo kwa muganga mu kutwandikira ivyo vyunyunyu bizogabanuka kubera yuko twagiye turavura isi biciye mu gufumbiza ifumbire Fomi. Mbaye wawundi ati ndabikozemo sindabiriye jewe nari munase ko munjana ko kantu n'akabazatsonera uwo muti urumva ko turondera umuhoro uri mu kwaha aha abizotuma muzogende muraba nuko bamwe mutitonda murabe muri iyi minsi ibyo usanga bagenda bandika kwa muganga biba byita amakomplema amasiprema kwa muganga nyamba byita amasiprema biba byita amakomplema uzosanga bagenda bandikira ngo amazenka amakwibura amakalcium bafise amagufa adakomeye kubera haguramo calcium bagaca kwandikira muri farumasi ukaza kuzigurayo ukaza kugura ibitagenda kandi umuti turyamanye kuko kubungabunga isi ndimwa tuba turiko turatora umuti w'indwara zimwe zimwe. Bungabunga isi ndimwa rero neza, bungabunga ibidukikije neza, ivyo bintu nitwabibungabunga n'indwara zizogabanuka. Nico gituma rero nababwiye nti cigwa ngomba ndabahe ngo manwanishe gukingira ibidukikije, gufumbira, gufungura neza n'ubuvuzi. Cigwa rero je nshaka kugira ngaha Fomi ifumbire y'akarorero.